bakunzi b'ikiganiro Inyishu y'amareresi gihagarikiwe na Inyishu Média ikaba gitegurwa na Bienvenue Cineaste. Uno munsi twagize ibakwe ryo kuba turi kumwe n'umukinyi w'amareresi asanzwe yitwa reka nivuga izina. Jennifer kuri Foster ariko banazira diama kandi rya kera cyane gose. Urakoze cyane kutwibwira hama diama. Usanzwe uri umukinyi w'amareresi ariko imbere yuko tuja mu idonido y'iki kiganiro nagira ndakubaza ikibazo kimwe. Kuri wewe umukinyi w'amareresi niki nakahe gaciro k'umukinyi w'amareresi? D'abord umukinyi w'amareresi c'est asumba na Pasitori. Asumba na Sheikh. Jeno ntubizi. Ireresi umuntu ayikinye izokwerekana ibihe byose zoka Sheikh cyangwa Pasitori avuga ubutumwa dimanche indwi kicera hari video. Yabozwe bigoma cyanga. Bakunzi b'ikiganiro Inyishu y'amareresi ngo umukinyi w'amareresi yubafise agaciro kuruta Sheikh avuga ubutumwa bw'Imana mu musigiti ngo arusha agaciro Pasitori na Patiri baruvuga ubutumwa mu ishengero abantu benshi bagakizwa bakaronka inahe nyinshi cyane. Bakunzi b'Inyishu y'amareresi tugiye kumenya byinshi. Hama turiko turaraba muri no misi hariho ireresi yitwa guhemuka ikirasirikira cyane ku marezo sociaux cyane kuri Facebook no kuri Instagram. Iyo reresi mugabo abakunzi b'amareresi yanyu bakaba bayirindanye igishika. Sinzi twashaka muduha umuco mwiza nikihe kintu gituma iyo reresi yanga gusohoka. Igituma iyo reresi yanga gusohoka ibyo byose ingorane z'amaho ingorane z'amaho ingorane za production ingorane z'abakinyaresi ni ibintu mwe n'ibyo gusa birisema amatwa dusumira turumva yuko mwafitaniye amatati nuwayihagarikiye nk'umuproducteur nuwayikoze nk'umuproducteur sinzi rero ko woduha umuco kuri icyo kintu ya bahebi yake wowe n'umuco mumba izina bahebi yake uramuzi wowe bahebi yake ubona hari icyo muronka byoroshye. Bakunzi b'inyishu y'amareresi ibintu bigiye gukomera muri iyi industry. Umwe umuproducteur yita bamenda ID X-ray abandi bakamwita ngo bahebi yake nituramenya isano canke amatati yo bari hagati y'aba bakinyi canke uwayikoze iyo reresi niyo mpamvu taramenya byinshi tugiye kumenya byinshi n'igituma idasohoka. Ayo bahebi yake ryavuye he canke byo bisigura iki ku bantu bariko barakurikirana kino kiganiro? Bahebi yake d'abord umuntu agomba kwishira hejuru kandi ari umuntu mutoye cyane. Bahebi yake umuntu akunda kunywa amazi kandi amazi atahara ari buje. Hani bintu urafise bro. Umva gumanwa amazi yagira ante akunda mahera ivyo akoze aduzibe yuko yishakiye. Umva umaye igikorwa vraiment ubusa n'ubutaye. Gusa mahera turayamuha vraiment anwa amazi ayenda gusa abantu ko anwa kinju gusa amazi yavoma ari ku mabomba. None kinju ziurigera ubona hari ko rogo ya kinju basi. Oya avoma mu ibomba akacafundikira akacenda abantu ariko nwa kinju. Bakunzi b'inyishu y'amareresi tugiye kumenya umuco w'ibi bintu. None burya tusanzwe tuzi yuko ireresi ari ikintu gisaba uburyo bwinshi gisaba umwanya gisaba inguvu kandi no kuzobona isohotse haba haritanzwe cyane n'uwikora muri studio aba yaritanze. None ni mwamuhaye amafaranga adakwiye ko agenda bidogera mwebwe yuko mutamuhembye neza. Ko wewe ugaca usubira ukavuga yuko mwoba mwaramuhaye akanoti kiwe kose atadeni mukimusigaranye ko woduha umuco ni kutamuha amafaranga cyane ni watabishaka yuko ireresi yanyosohoka bisa ku mabifu mufitani. Ofete bahebi yake twaravuganye harategeza gukorera kuri ya cinema mpaka isohoke ariko mu nyuma yavuze ngo yararushe ngo yagize nteme ico no babwira cyo abakunzi b'inyishu media nuko cinema igiye gusohoka amahera cyo tuzoyamuha amahera mu GFS ariho amahera cyo kubara ngo ujya mu peti twarumvise yuko GFS numugwi ukora amareresi meza ari ku gwego kandi afise amasanamu asukuye ariko amatwa dusumira abakinyi babo bakaguma basambuka bamwe bigumura bagenda. None icyo bakinyegeje hagati yanyu ni mwebwe mudahembwa cyane numuhagarikizi wanyu akongera akaba n'umwanditsi Kiza Joseph atazira kimoko iyo babarirako. Niba mugani bavuga ati aho tari burare uhava karemane. Mu gihe rero umaze kuba uri ahantu ukumva kugubona navuga gute yuko hagutera yasho uragenda mugabe ishobora bavuga ngo GFS muhibahemba ariko ugiye kuraba bajya bavuye muri GFS bagiye ngo bage guhembwa bote bakubibaya ndugo yangu bakubibaya bamechoka ko mtani jasho
bakunzi ibikiganiro Inyishu y'amareresi ibintu bigiye gukomera cyane bisigura ko bamwe uzobabona bakaka mu ma ekra ariko babonye amaso ku yandi barapigitswe nuko umuproducteur X-ray yabivuze ngo nta kintu bafise hama ikibazo kigira kabingira ndakubaze sikindi kuri wewe ireresi cyangwa uyu mwuga umaze kukwira iki umaze kugushikana he d'abord ireresi umwuga ni ishure d'abord turabanyeshuri twongera tukaba bamwarimu nyene turabanyeshuri kubijya dukina twongera tukaba barimu kwa birorera c'est-à-dire kuri jewe bimaze kuma inzira z'uko nshobora kuronka mu mwaye yo kwigisha umuntu wari wose ahantu ari hose ntarenze kumusanga hano imaze kumpa kuba no kuguruka mu mutwe kuba noronka sometimes quelque chose tuba ubuzima kuba mu cyamake n'amahera rero maze kuba amahera muri resi tukaba atamahera ubonayo urahava rero gituma ndi ngaha c'est parce que amahera ndayabona umva noja peut-être abagiye ko baronka yadakwiye bagiye bacagira ngo bagiye kurondera amahera menshi acarabura urakoze cyane bisigura ngo ushaka umuco acika ijoro hama nakahe kamo wotera urundi gwaruka urundi gwaruka akamono rutera uvuze ugwaruka ushobora gupresiza ugwaruka gwifuza cyangwa ngo barufise impano yo gukina amareresi cyangwa yo kuririmba babura aho babigaragariza bro ico cyambere cyo kubwira abasanzwe bakona amareresi kubatera kamo sinzi ko azahono gahera parce que jeje nyene kugira nje muri GFS nije nizanye nta muntu yigeze mbama andondera nta mukinyi numwe muri GFS je twatuzinaye bose nabona ku maekra hama narondera zige nimero za telefone zicaje munsi na telefone mvuga ati ebanzo noza abantu kuri ibintu mwe nibi sino ufise impano ushaka kushira muri zo kufise impano uyifise urarondera aho igaragariza nta muntu azo gutora muhira gusa icyo ndabasaba nuko bogerageza bagakunda kugaragaza impano ziwabo kuko impano ziwabo zikenewe na society zikenewe n'igihugu zikenewe nabe n'igihugu bose ndetse na leta irazikeneye ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi b'umugwi GFS nikihe nakahe kamo cyangwa nihe jambo bahumuriza kugira ngo injyane ziri hagati yawe n'umuproducteur yakoze iyo filme yanyu guhemuka zihere kugira ngo bayitege vuba nike kintu bahumuriza twe ntanjyane dufitane na bahebi yake man bahebi yake ni kaga producteur ntanjyane dufitane gusa ashaka amahera ari ahari tuzoyamuha hama ikintu cyo gisohoka ko cyaramaze gukinwa kikaja ngaho ku mugaragaro mvuze ku mugaragaro stadire cyaraheze kikipara tuzomuha amahera hama gisohoke bahebi yake abandanye yiyaka bakunzi b'ikiganiro Inyishu Média Inyishu y'amareresi nituramenya umuco hagati y'umugwi GFS no producteur wa X-ray bamu bakaba batazira bahebi yake rero sinzi ko afise ubwikunzi cyangwa ubukunzi bw'amafaranga canke ari insumirinda niturabimenya tugiye kumenya ukuri ofete ashaka kwiha amahera menshi wenyene nahajya ntanavyibuha ntanagirane none wumva ayo mahera ni bahebi yake urumva ariha mugabo niyihabikwiye aca yiyaka buchaba pasteur basi aba pasteur inde bahebi yake ivyo kunda byo cyane mukurangiza twagira tugusabe ijambo rimwe nakahe kamo wotera leta yacu kugira ngo umukinyi w'amareresi cyangwa umuhinyanyuzi cyangwa umuteguzi mu Burundi azabishweho n'umwuga wiwe kurandwi wanje kugeza kuri umwanya nta kamo ashobora gutera leta kuko benshi baravuze gusa leta ikintu tuyikeneye ko n'ijambo rimwe kandi irazigiye ijambo iyo ariyo kandi irazigiye decision iyo ariyo rero sinida kuvuga ngo nibi nibi benshi baravuze harimo interview yashika nko muri yona maze gusohoka uteye akamo leta gute ibafasha iki nta bindi je no mvuga barumvise hasigaye gukora yes abariko baradukurikirana bakeneye ijambo ryihumure ijambo gusa wobasabira kuko kino kiganiro kizoshika kure niyo jugyawe rizoshika kure ijambo rifise message ikomeye très important izokumva na leta mvyeyi yacu leta nkozi kugira ngo itwiyumvire ko twebwe abafise ingabirano zo gukina amareresi zo kwandika no kuzikora nirihe jambo nyamukuru uvuga ijambo nyamukuru novuga ko leta yonyene leta nyene abene givu ibanzi kunde abayo aba artiste b'ubwoko bwose ikunde ibi bintu by'iwacu
iyo nyine biteza imbere iyo nyine turondera amasoko kuko nitubona quelque part bro wowe urashobora kubona par exemple nka pancarte ugasanga imanitse muri ville iriko umuntu tutanazi haro nk'ipublicité nigeze kubona ngaho mu Burundi bro hariko Diamond Platnumz why that ivyo bintu n'ibintu bitabaho ni ifatiro nderera amasoko aba artiste bo mu Burundi bose hama natwe twisunure nk'abandi ega turi mu zingira zitadusigaye twenyene abandi bose barateye imbere abandi ba artiste mugabo twe turacyari mu mabifu na bahebi yake na babande bo numva ko hari ikibazo gusa